Mwaramutse mwese bakunzi b'inyigisho Rhapsodie de Réalité shikirizwa na Irambona Guillain. Turi ku munsi wa gatanu itariki 17 Gitugutu mwaka wa 2025. Duhere ku gice ca mbere kijanye n'ijambo ry'umunsi. Ukuvuka bushasha, ukuri kw'ivy'imwemu. Nk'ijambo ry'urufatiro dusome mu gitabo ca kabiri c'Abikorino igice ca gatanu ku murongo wa 17. Havuga ngo nuko rero umuntu wese yari muri Kristo aba ari icaremwe gisha, vya kera biba bihise, vyose biba bicitse bisha. Nk'insiguro y'uno munsi itubwira ngo umunsi umwe umwigisha w'abayuda yari yubashwe yitwa Nikodemu yaje kuraba umwami Yesu. Yari umuyobozi w'abayuda ariko nawe yari umunyedini, hari ikintu yarabuze. Umwigisha aramuraba acavuga ikintu gikomeye kirengera ugutahura kwiwe kw'idini n'imigenzo yiwe. Tubisanga mu gitabo ca Yohana igice ca 3 ku murongo wa 3. Havuga ngo Yesu aramwishura ati nukuri ndakubwire, iyo umuntu atavyawe ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Nikodemu yaciye azazanirwa acarabaza gute umuntu ashobora kuvuka kandi ashaje. Ariko umwami Yesu ntiyavuga uku kuvuka kw'amaraso, yariko arahishura ukuri kwimbitse kw'ivy'imwemu. Ukuvuka bushasha ntabwo ari ikintu c'idini canke ikintu bafatikanya, ariko nukuri kw'ivy'imwemu. Ivyo bisobanurwa kwakira ubuzima bushasha, ubuzima n'akaranga k'Imana ubwayo. Igihe muvutse bushasha ntabwo muba mwinjijwe mw'idini, haba ari uguhindurwa kurengeye ibigaragara, haba habaye ukuvuka bushasha. Ubuzima bwanyu bwa kimuntu buba buhindujwe n'ubuzima bw'ubumana. Igihe muvutse bushasha hari ikintu vy'ukuri kiba gikoretse mu mwemu, muba mukuwe mu rupfu mujanywe mu buzima ndetse n'ukudapfa. Dushobora gusoma mu gitabo ca Yohana igice ca 5 ku murongo wa 24. Havuga ngo nukuri ndababwire, wumva ijambo ryanje akizera wantumye niwe afise ubugingo budashira, kandi ntazoshigwa mu rubanza, ariko abavuye mu rupfu ashitse mu bugingo. Ubu rero ko mwavutse bushasha, mwavutse biciye kw'ijambo no kuri mwemu w'Imana, nk'uko tubibona mu gitabo ca Yohana igice ca 3 uhere ku murongo wa 6 gushika ku murongo w'7. Havuga ngo ikivyawe n'umubiri naco n'umubiri, ikivyawe na mwemu naco ni mwemu. Kandi mu gitabo ca mbere ca Petero igice ca mbere ku murongo wa 23 hatubwira ngo kuko mwavyawe ubwa kabiri mutavyawe n'imbuto ibora, ariko mwavyawe n'imbuto itabora, mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana ririho rigahoraho. Bibiliya irongera ikatubwira mu gitabo ca Yohana igice ca mbere uhereye ku murongo wa 12 gushika ku murongo wa 13. Ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe, nibo batavyawe n'amaraso canke no kwifuza k'umubiri canke no kwifuza k'umugabo, ariko bavyawe n'Imana. Ngivyo ico bisobanurwa kuvuka bushasha. Muba muvutse vy'ukuri ku Mana hamwe n'ubuzima bwiwe n'akaranga kiwe mu mwemu zanyu. Muri abamuka ndetse munatandukanye n'abatari abakristo. Nk'uko ari niko turi muri ino si, nk'uko tubibona mu gitabo ca mbere ca Yohana igice ca 4 ku murongo wa 17. Aleluya! Tuja mu gice ca kabiri kijanye n'isengesho ry'uno munsi. Dusenga duti: Data mwiza, ndagushimiye kubw'ubuzima burengeye ibigaragara bwa Kristo buri ku gikorwa muri jewe. Navutse kubw'ijambo ritabora, riba kandi rigendera muri jewe ibihe vyose. Sindi umuntu asanzwe, ndi icaremwe gishasha kivutse kubw'ijambo ryawe n'imwemu yawe. Mbayeho ubuzima bwo hejuru buzuye ubwiza no kugororoka, ntambuka misi yose mu ntsinzi, mw'izina rya Yesu, amen. Twizera ko mwahezagiwe n'iyo nyigisho. Turabatumira kugira Yesu Kristo umwami w'ubuzima bwanyu mu gusenga gutya: Mwami Imana, ndizera n'umutima wanje wose muri Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Ndizera ko yapfuye ku bwanje kandi ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Ndizera ko ari muzima uyu munsi. Ndatuye n'akanwa kanje ko Yesu Kristo ari umwami w'ubuzima bwanje kuva uyu munsi.
biciye kuri we no mu izina ryiwe mfise ubuzima budahera, ndi icaremwe gishasha. Ndagushimiye Mwami ko ukijije umushaha wanje, ubu ndi umwana w'Imana. Aleluya! Turagukeje, ubu uri umwana w'Imana. Ukeneye impanuro zo gukura nk'umukristo, twakure kuri 61 40 ubusa 14.